kano ka video ugashiremwo reka nagubu nyene ego ntakaburamo muri kino kiganiro ntakaburamo kano ka video Oya gatamwe kugira ngo tubibone yaramba ashare mu mburugini yavuze ko imburugini yanje bugendera atama PS ngeri iki iganira arankunda aya kintu kimwe gusa Nelly Nelly kuva kera yamayifuza yuko ndaye ngane je nukuri kimanira sinomuha nukuri nukuri kimana Nelly isi umukobwa mwiza mugabo nego ntari mwiza muga je sinomuha rero umukobwa ari waramwimye Ujamani miyara kuvuga na Nelly Nelly sinomuha Nelly kana so dufana ne gusa kumuha ntugeza umwana ngumva usimbizi barambwiye ngo uraryoshe ndaryoshe hama ndaguhe oya reka ritangire mu myakabiga abayaya mu myakabiga ntangwara jewe ninje ndabivuze ko ivyo SATB yavuze wewe yego ahubwo no yavuze ivyo atazi usanga ari yacome yego mugabo vyo ibiri vyo uravyumva nuko buri muririmbyi yoza ara create ibintu bituma agoma mwitangaza makuru Kazwa TV. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Très bien. Très bien. Abakunzi ba Kazwa TV ndahaye hari ingurube gamwe wacu yewe mana we sa Bon, abakunzi ba Kazwa TV nizere ko bumeze neza. Yego. Nizere ko mwavyutse neza cyane mwiriwe neza bitewe naho naho umeze neza. Simbi ndeka maze ndamutse bashiri bacu. Aciyagira umuntu gushika no cameraman agize umuntu w'ikiro cy'akabe. Yego hewe. Banza mundeke ndamutse bashiri bacu aba boss bacu. Uraje ngurube ga gatatu. Babone bacu. Barangurube. Ya. Kubera mizimani. Nco vyumva none. Tatiana. None mundeke ndamutse ababone bacu bimeze. Ne kweka bisina mutajya ingurube. Twebwe. Kubera yuko bitewe. Ababone turabaramutsa mu mama gato twande twatawuza impamvu abimizima mutajya ingurube mutajya ingurube. Kanareke rimwe kiza cyaremwe n'Imana kubera ko nivyemewe deja si mu bamizima gusa no mu bakatolika n'andi madini normalement muri Bible nivyemewe kuginga none ibintu byose bitemewe ni ngombwa ubikurikize si ngombwa tubikurikize mu gato turagerageza kugendera mu nzira nziza hari itandukaniro gikosa n'icaha hari itandukaniro gikosa n'icaha none vyose ariko ni bibi uravyumva si icaha ariko ni kibi urumva si icaha namwe yanze ati ngo umuntu ari gingurube ngo azoje jehannam be bore yanyu muita ngo jehannam mugani bibi qul wallahu samadu ni bibi yego ni bibi mugabo si cyaha ate ikosa ni cyaha nta kintu byose no urumva ndakubwira oya ikosa ni cyaha sico kimwe ni bibi urumva umvira ndakubwira ikintu kimwe impamvu nuze igirakije urabyumva reka ndakubwira ikintu kimwe sibyo beno ndagwakarero akahe hari mu bindi bihugu gukorora inda ari uburenganzira bw'umuntu yego mwazi ko ari icaha uravyumva ni bibi mu bindi bihugu mugapana ngako ngaho ukorora inda mugabo ngaho hari amavortement usabwa no kwa muganga yego ayo abayatewe swat iba ugeramiwe n'ubuzima canke bafashwe ku nguvu ndiba oya bafashwe ku nguvu ndivyemewe ga avortement ntiyemewe urabyumva mugabo hari igihe bashobora kuraba kwa muganga baravye ibipimo niki bakabona yuko vyiza iyo ndawogira iki woyikurayo urabyumva hari n'abandi bantu gufunga imvyaro ni idini ritavyemera mu bisemo baravyemera ntibavyemera hari idini rivyemera mbega ho gufunga imvyaro hariho je ndazi umuvyeyi yitavye Imana sivyo Imana imwakire yitavye Imana kubera kwa muganga we baramubwiye ati uwo bivanye nivyo umva yaravyaye umwana wa mbere wa kabiri mugabo atangura kugira inda zimugira ko ama complication ngorane muganga caramubwira ati ugasubira gusama iyindi nda ashaka guhitana
ntiyazivyara ashaje zivuga ashobora guhitana. Umugore arabwira umugabo ati ifo yuko umuntu agira iki nja kwiyugaza kurazi yuko mu bisanzwe hari ibintu muza mukora birisanse ari hari ibintu biba bisanzwe ari ibintu bukiye gukora uri kurarondera umwana kameme ibindi nabyo bari ubushurashuze cyangwa bari ubusambanye nyene mu bandi namo mubana kuko uri kurakora ibintu utari kurarondera umwana uba wipfuje. Sasa babandanya ivyo bintu bazi neza yuko umuganga yababwiye ati uyu mugore wawe akazotwara inda izomuhitana bivaye n'imyemere umugabo yari afise. Urabyumva aranga ko umugore agira iki aja kuri system. Mu bisanzwe iyo yanga ko umugore aja kuri system azi neza yuko atagahunda y'umwana izoboneka yacha fata ingingo yo kudasubira bijya bintu kubera yaba ari karakora icaha. Yego ko bijya bintu tegeza kubikora ari uko uri kurarondera umwana ufise umugambi uri kuragira. Niko bigwe kumera ya burya bavyita oya bavyita gute umenye amabanga yabubatse none amabanga yabubatse ni menshi kurera abana nabubatse none umaze kubaka uravyumva nta rugo na rumwe rutagira amabanga umaze kubaka ukavyemererwa oya bigeze ivyo amabanga yabubatse ukavyemererwa n'Imana none baderise babikora batubatse navyo n'amabanga abo rero babikoreye duramuha mikro babikoreye none urumva canke okay basi je muranda bikora nubatse n'amabanga wewe ukora icaha cyagute kandi twavyumvikanye ijambo ry'Imana rivuga ati ivyo babiri bazohurizako n'Imana nihizobiri je nakure mu bakizwa ariko ivyaha kubeki apana fata ibintu muri rusange Imana yonyene ivuga ati si mw'ikorowani si muri Bibiliya si mu babuda si agwati ivyo abantu babiri bazohurizako n'Imana izoba ari hiri none yalo ubwo ntigeze ivuga ngo ivyaha ngo aho muzohuriza mwicaye muri babiri ku caha nzo oya si icaha ni kibajyari herada kwereka n'ubusambanyi bavuga umvirize umuntu asambana ryari zuba zamubaza asambana mu gihe yagiye kurangura amabanga yabubatse ni hamwe nyene oya n'Imana nyumvize ngene bigenda ubusambanyi meme no mu gitabo haba mu gico bita adulteur sivyo chaque définition Deris urafite telefone ngaho ja kuri Google gato turondere définition y'ico bita adultère niko no comment plus l'adultère kugira tugisigure tuze tugenda point par point nituzoze tuyovya abantu définition biblique mereza définition ya adultère ma telefone nubi oya bisome mwe mikro nabisomere ngaho muhadhara au tugiye muri muhadhara dutemwo usome définition ya adultère baza Google OK dictionnaire ego fait d'avoir volontairement des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint turaba définition ya conjoint OK conjoint niki ucuvyumva konjwe no kuvuga konjwe niki umuntu mwubakanye none jewe ata umviriza bacitwa ubusambanyi mu gihe jewe mba nubatse nkabikorana n'umuntu tutubakanye dabo ntegerezwa jewe kuba nubatse mfiso twubakanye urabihinduye urabyumva no subiramwo nakusomere kandi ni mu gihe ubikoze n'umuntu mutubakanye subiramo neza usiguze gisomere le fait d'avoir volontairement ubishaka donc des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint. Est-ce que moi j'ai un conjoint? Wewe wivuze. Ega d'abord umviriza nisikilize. Je ndamaze kubatse ngukabikora n'umuntu. Nisikilize mama. Ni mu gihe wewe ubwawe ube wubatse cyangwa utubatse. No. Umuntu mutubakanye. Suko. Soma neza umviriza. Sibizi hakungorera ubwenge. Je ndamaze kuvyara umwana ntagenda. Ubwo nyene wewe wakoze cyangwa nta cyakiri mu cyawapi.
ibwo n'ububeshi Umva wowe Ma- ayo n'amatumviriza uhimiriza abantu gusamba oya si ivyo reka ndabigusigurire ivyo oyi n'ibintu d'abord ayo mategeko ko yanditse mu gifaransa bisigura ko abayazanye ari abantu baje bazanye n'ubwo rurimi amategeko y'ikuru n'isuko yavuga twebwe amategeko yacu biga twe twagira amategeko yacu biga twe twagira ujya mukobwa twabikoranye bamufashe bace baterura direct no mu gisumbanyenzi kweri kibabimugirira ayo ari amategeko y'abarundi kwera ntivyari bihwanye n'umuco w'abarundi mugabo rero amategeko batuzaniye batubwiye yuko gusambana kubaho mu gihe jewe mba mfise umugore hama uwo mugore nkamuca umva ko bibabaje we mu gihe deja wowe nyine urabivugiye sivyo mu gihe mba mfise umugore mugabo je nta mugore mfise gushika n'ubu sindasambana bavuze ngo n'amategeko yazamwe n'abavuga igifaransa abakoroni bayazanye amategeko azahura na wa muco wacu kuko umuco wacu urabitubuza voilà donc ni kintu deja amategeko umviriza amategeko arabibuza umuco arabibuza amategeko no twebwe umva twebwe dusoma itegeko uko ryanditse itegeko rivuga riti jewe atamuumviriza musikirize mama bibiri ivyivuga ivuga buhaririza amategeko n'Imana none bibiri yazamwe nande umvesha yanjanye sumukoroni yayiza egaho nuko ngo tuvugisha ukuri tati Tatiana oya umviriza ndakubwire turi ngabwe yatuje turigishanya sivyo ikintu bita adultère arico busambanyi kibaco mu gihe ari kayabubatsi niyo mpamvu ugiye mu hoteli ugiye kurara bagusaba extrait de mariage siyo basaba navyonzi je na hoteli ndajamo twiwe twama tuja ruguru tugiye mu hoteli murambona abo bagiye bateguye iyindi migambi itariyo baca babanka yuko bararana kubera ata rupapuro rwemeza yuko bubakanye bafise uravyumva rero aho we baba bakwefye icyaha cyitwa ubusambanyi kubera jewe nta mugore mfise uravyumva na wewe nta mugabo ufise urumva duhuriye tuja kuri rya jambo ry'Imana rivuga yuko icyo babiri bazohurizako n'Imana izo bicemeje wege ske tufe je nawe turi babiri tuje twigenga tugapanga umugambi mwiza tukawuhurizako muri ico gihe n'Imana irashira ko akora ana kimwe zotubaza waje nawe je nawe apana umugambi mu waje nawe wo kugenda tugende bana papa uravyumva wo ni mwiza kuri wowe je nawe n'umugambi sawa aho ni fresh sawa rero dufate wewe n'umugabo wawe ya mugabo wawe ya muhungu abakari sivyo najewe mfise mama mwamikazi sivyo mama mwamikazi amenye yuko je nawe gigu sivyo je nkamenya yuko umuhungu abakari na mama mwamikazi gigu we d'abord we mu mutima wawe ntibigutravaye birantravaya nyene je ntibintravaya byaba none rero icaha nico cyose kibaye wumva yuko hari ikintu cyabaye cy'impinduka mu mutima wawe urabyumva aho directement kibicaha mugabo we urigenga uri free na je ndi free volontairement uko byanditswe wewe n'umutima wawe ukavuga uti nukuri kw'Imana hari n'uwambwiye ati kuzuba ntiba biryoshe ati byiza izuba rihetse make na wene umutima wa murungitse ati ndagiye naje umutima wanje ndagiye wewe arigenga je ndigenga nta numwe twababaje ega n'Imana banza kuraba ati none umudadara afise n'umusheri basi oya nese mavumba arafise n'umusheri oya sawa rero n'Imana toya ndabemere hari igihe ivyo nyene byo vamwo vyiza bigace bibandanye hari igihe usanga baryoheranije ibintu ugasanga base ni bangaye ngaba bakundanye ari uko bapimanye bumvise ko ari sawa simbizi wasema vumba abakobwa bubu bose ntibana ko barongoga bafise inda apana bose la majorité nyene kandi nikibabaje nuko unye umuntu asohotse mwiteka aco bibaza ngo yasohotse kubera afise inda kubera iki twamaze abakobwa bariye byinshi banywa amapirire banywa amaki system akoramwe ibitereko ari gihe ugenda gutora gutyo wagera mu nzu wamana ubu je ndumukozi w'Imana muragenda ku ma eglise ngatora kajya
papuro babubitse mu ntuzenya mu bidenga babita gute mapaniye burya mu bitunga papuro bw'imitwaro bumwe bwati ngo ngufate agapapuro ngashira hagati ya bibiliya ngo hama ngo ucukazana bagaca buterera mu pasteur kugira dusengere kimitwaro mu gitunga namanda gitora buri gari pasteur wanje yo muji wanje tukaba tuvugana ko arazi yuko je nasizwe amavuta nanje murangenda kumfasha kudusengera twe tuboro la majorité yibe bakora saba uruvyaro kubera iki nukumenya ati ibintu bagiye barajya banyoye binze wewe sigurira amaji ihari y'umukobwa yakuyemo igitereko abakobwa mani ababona ati life akabona iboro y'ibirunguka uravyumva abakobwa bubundi abazi mu muji abona ati ndaronsoma $1 jana desa ya boro ni diri ati rero kugira sinzogira ingorane nizi ati aya ma system yuko nuko arige byo hari uko agaca bandura igitereko atazi yuko ejo hirya ejo ashobora kuzoronka umugisha ugasanga yari Sauli abaye Paulo nuko uri umwislamu kazi utamenye ibya Sauli na Paulo nazi ko Paulo mutamwemera arahindutse sivyo abaye umwana mwiza arize wagiye aronsa umugabo mega itereko kera barabanduye none gasha urabi uyo oyi naho bamaji gute mbwiye ubupapuro bwamayo hari urabyumva niyo mpamvu rero ama content imwe naya tudufasha mwe twigishanye tumenye ibyo dukwiriye gukora yes urakoze cyane kuduha ubumenyi kubijanye n'ivyaha n'amakosa n'ibiki byose ivyaha ari icaha nikosa okay ikintu cyose uzokumva yuko wewe mutima wawe gifisho kikubangamira ico kiba ari icaha mugabo ikosa Simbizi hariho erreur na échec okay urakoze cyane erreur iri irreparable mugabo échec urayikurayo umaze kugwa muri erreur bana aho nidumbuye jenga mfise amakuru ashushe cyane amakuru cyane Bujumbura urabona Tatiana nimiriro ngira ndagutemwe cyenda kunde turiko turiyagira kandi natubona ko twiyagira neza yego sawa nuko usanga uri kuramvugisha ibintu bidakenewe umvize ndagwa amakuru ndabatemwe amakuru y'imiriro ngahi Bujumbura avuye muri team Satura avuye ewana avuye ku muhinyanyuzi ngaha mu Bujumbura muri entertainment twemera bararonse muri team Satura yarasaga promoter banza umvirize NELLYNAT ariyo nagiye na kimwe utazobazene vya Satura nta bintu vya Satura ngira ndagutware mu bintu vy'imiriro imiriro papa wacu mzee Bakari abanzureke ivyo bintu mzee Bakari ntegeza kuzoka ndamukora promo kujya muze n'umunyamateka papa mzee Bakari uyu mukazana wawe oya reka ivyo bintu Simbizi uyu mukazana uzomfate neza mzee arafata neza umuryango buri gara ukorera promo sawa twagiye rero banzungiye kwanza NELLYNAT turamuzi cyane ntawo ndamuzi cyane Nelly neraho nyene NELLYNAT turamuzi ndakoreka video ndafise ka video nganda ndamukuye mu gasho ndagusavye NELLYNAT turamuzi reka ndakorera ka video ndamukuye mu gasho yego inde Nelly wamukuye hehe Nelly reka ndakorera zoga posting reka ndakorera Nelly yasa n'umuvuka kana bari bamufungiye agiye gutuka bahozi atuka agenda mama we reka ari dossier ndende ewana nubu yakaye nk'ibitutsi ndugura yaragenga bafata bahozi arabambika ibara ngo bantu mama bacha baramufungisha avuga toye biri twovyihanganira ndayiguye ko nayo uragenda uramukuza kari karyohewe kari kambaye Birman boy ahazwe Birman boy arata hakufungwa rigega we bazwa mu aho wari umukuye ndamukuye mu gasho mazi Mr. Murena napo reka ndakwe kano ka video ugashiremwo reka nagubu nyene ego ntakabura muri kino kiganiro ntakabura kano ka video ezo gatamu kugira ngo tubibone yari yamba ashare mu mburugini yavuze ko imburugini yanje bugendera atama PS ngweriki hageze yuko ava mu gasho niyo yaje kandagweza ka video kanere ndamukuye mu gasho delisi uri ariko rambaze ko ndamuzi nikimenya yamenya ngi video ndayibahaye muishire ko kuri kazo nije ndayiguhaye arenda muvanye mu gasho
amezi 5 apfunzwe yego afungishijwe n'abande n'aba Ozi NELLYNAT Ozi Nikita DJ Fanny Kukei bari yari abantu 5 ndagenda ndamutakambira ndatseka nimushikanje nirigiti aramurekura ni NELLYNAT uwo wita umushikawe ego mushikawe akaba rero uwo mushikawe uyu munsi twashoboye kubona ikiganiro yakoranye na Starboy nduva warakibonye yaravuze ibintu byinshi bikuraba wewe aravuga yuko ngo abayaya bo munyakabiga ni munyakabiga ni mungagara abayaya tukuru ngo waraba we wana ngurabageramiye abaya umuyaya ni function ngurabageramiye abayaya bo munyakabiga munyakabiga bangaje ubuyaya busa neza reka usanze ukunda abayaya inde wewe ukunda abayaya ubuyaya nakazi ego ni nkuko wavuga ati jewe sinkunda abaganga je ndi mu journaliste ni nkuko wavuga ati ngwaramaze ubu journaliste bwose arabumaze wara nk'ubabuza bwiza bwa bien harigiye buda bwate barankeneye unyigisha ingene unshire muri systeme na nivyo ukora rero n'abayaya we jare ka journaliste avuga ati ukeneye guso sawa kacakaze sawa tukadukoresha bimwe twavuga kare bya babiri iyo bavyumvikanye nukuvuga ngo yavuze abayaya abashatse kuvuga iki abashatse kuvuga ko umuyaya namaze gisigura ico kintu umuyaya mu congereza bavyita ni babysitter bariko adukurikirana baba diaspora cyane none umu babysitter nta burenganzira afise nk'ubw'abandi kandi ikintu kiyabaje n'ingene nk'ibintu nk'ivyo bivuga umukobwa ariko aracyoza undi mukobwa urabyumva yego umuyaya ni kirundi mu congereza ni babysitter baza kazwari abishire no muri commentaire ngaha abahanzi abaza ati umu babysitter muri Swede ahembwa ngahe kwisaha niyo mpamvu uzosanga abantu benshi iyo ufise umugore murapermita mu kugira kubera ntushaka kuronka amafaranga yo kuri mu babysitter urabyumva none jewe umu babysitter umunyakabiga ari ngorane izi nukuvuga ngo nivyo nibisanzwe namba twarabyaranye n'umuyaya w'umunyakabiga nta ngorane urabyo bitabavyo ikiri important nuko numukobwa ko arinza b'umuyaya mbone terme ari umuyaya n'umuboyi ko akubisha umuyaya muboyi sivyo uraza baboyi bafise imigambi ikomeye ruguru yaravuze ngo Simbizi aheruka kutwereka yashitse iwabo n'umukobwa wo bavyaranye ubwa mbere yarashitse barasaba irembo amara imyaka 4 d'abord kwanza nta rembo je ndigera saba twere ivyo twakuye mu makuru kwani igihe nagenda mu Nyakabiga naringiye gusaba ikigongwe harabavye ari imiryango ngaha banza kwishikana ukavuga ati mutama tubabarire twaradekonye ryakosa nakubwira rero ikosa riraje wavyumvise ikosa rero yego mutama twaragukoreye ikosa mugabo si icyaha twakoze bunda twerera ikosa niyo mpamvu ikosa ugira iki warisabira ikigongwe none ndakubaza ikintu kimwe si mbwa nta cyaha nakoze oya kora twe twamukoreye ikosa umutama narondeye abashinga naye turagenda tumusaba ikigongwe gusa tusabye ikigongwe cyo tumwizeza yuko vuba tugiye kwisuganya kugira tugaruke tumutere n'iteka mukobwa wiwe tugira iki tumwiyegeretse none ndakubaza iki muri ico gihe rero mbanza kwisuganya uravyumva yego ndavyumva kandi n'ibintu Voilà. wategereje gushika wowe n'umukobwa none ndakubaza ikintu kimwe kubera iki uyu munsi wewe imisi yose ndakubajije ati NELLYNAT mushikanje naramukuye muri bamufunze naramufunze none ni kubera iki wewe kandi nawe yazimanganya akeneye kugaruka muri circulation agomba kumvuga none ni kubera iki akuvugana ni kubera ko atigera kuvuga neza fresh egara misi na probleme kugira agaruke none ko NELLYNAT tumenga ari ega n'umuzuka
ega atambuze ntazuka menya ko ari mu arazaga baho akajanyika mu nyuma akarondera n'ingaruke gute ategeza kurondera kiki umva ni muzura agacazuka agacagaruka kandi ntandi hano yoyikura atari kwa Simbizi ko arazi yuko jewe ntangorane nta parke nzo mwitwariramwo nta je n'umuentertainer na easy mugara abandi nabo azotembagara ko usanga arahuye n'ingorane arongera aravuze ati Simbizi ivyo za mariage ntimuvyitege gose ati kuko nirya mirima iriko aratwereka si wiwe wallahi ni gwanje oya yavuze ati irya mirima si wiwe niyo ni ya mama wiwe ndakumvishe ya mama urumva ndakumvishe ati nareke kutubesha twereka ibintu bitari vyiwe ati na mariage yavuze ngo na mariage si none mariage kugaragaza si uzoyikorera none bazoyigukorera ego kazi bazoyinkorera none mariage none kuva kera hose muco y'ikirundi umuryango si wagukwera none jewe nkwerewe n'umuryango ingoraniri mariage yanje n'umuryango wanje uzoyikora n'ubu ngaha uno musi mugamba nkoresha amakosa oya sama kubera yuko none mugoma mutume shamabanga atanakenewe none nta audio ya mama no kumvisha vraiment usi mama simayo wanje avuga gute Konumviriza ahantu mama yambwiye ko n'abantu mama yambwiye ibya ntuze ivy'amatongo urarondera umwanya ariko muri weekend uzoze kugira ngo twicare nka Sami disinzi uzoze twicire kugira ngo dutegure urubanza rwawe. Okay. Aka audio gato kavuga ni audio ya 2 minutes. Akarambwira ati nzoze samedi twicare dutegure urubanza rwanje. Nukuvuga ngo Simbizi agiye ku umuryango ugiye kugukorera urubanza nikoga n'umuryango. Yavuze urubanza nibaza yuko bavuze ati ni inkwano z'umukobwa yose n'umuryango utanga kuva kera n'umugore habwo birahiriwe kera n'umugore n'umuryango wawe kubamukuzanira umuryango so yarazana ati wewe to rujya muzigo nahejeje gupangira idiri ariko asanga n'umuvyeyi yamaze no guhonja iboro avuga ati ni fresh ni sawa numvise ati ni sawa twamurutoka fresh rero gukorerwa urubanza n'umujya biraryoshe sivyo kuba jewe nzokorerwa urubanza niteka nzoba newe uravyumva umuryango si je mfise umuryango muremure mfise umugikane neri umuryango wanje arawuzi kameme arazi ko atari ya miryango arabizi uravyumva umuryango famille je simvuka muri famille ya atari uravyumva uko biri kose je mvuka mu muryango bajya gatatu ku munsi simvuka mu muryango wa atari mukamvuka mu muryango bajya gatatu ku munsi acaye mu gatondo saa 6 mekamone no mwijoro bibaye ngombwa na weekend bishitse rimwe rimwe umuntu agasohoka agenda ahantu akajya akanyama koke jana uravyumva yego rero umuryango nkoreye urubanza fresh kandi bizuba bisa neza ko nari nataramaze kuza mu manza zo muhira arabona nyine ko ari urubanza nyine umuntu aba yahaye agaciro urabyumva je sister aragize mariage no miruka koga nari noze kwe mariage ya grande yego nari noze amazi yamfashe kandi nije namutanze nije wa mu general ahagarara guki imbere ati uyahajewe shaka n'amafoto no yaguha ugagira aparama ngo waguze n'ishati ibintu cyane bavuga ko nago n'ishati ego turongeye kandi turagarutse kuri NELLYNAT no emission yose yakazwa ni ya Nelly jewe ni kubera yuko hari ibintu Nelly napata promo apana ngo ni ya Nelly si ya Nelly ahubwo ivyerekeye wewe nuko ivyo yavuze none ishati jewe na mwanya fisi okay kuko uyu munsi uraza kudupermeta kugaragaza ukuri kuko yavuze ibintu vyinshi oya je nibisanzwe jewe gukorerwa n'umuryango mariage ni sawa jewe nifite ibindi bintu bimpanze mu mutwe uravyumva
hari ibintu byinshi mpereza importance magaciro kuburyo ivyo petete niri wa agaciro namba niri agaciro agaha ishati cyangwa ikintu afise ibindi bintu magaciro bisumba ivyo yego urabyo yego rero namba naguza agashati ega narankunda hage ikintu kimwe gusa neri kuva kera yamayifuze yuko ndaye ngane je nukuri kimanira isi no muhano kuri hano kuri kwimana rero isi umukobwa mwiza nukuri mugabo yego ntari mwiza muga je no muha kubera rero umukobwa ari waramwimye ujamani miyara kuvuga na NELLYNAT Nelly Neri sinomuha none sinomuha vraiment important Nelly n'umukobwa ahagaze neza none yabahagaze neza mbwa je umukobwa yambara neza asa neza sinomuha mwimiriki aya sigo yanje gasi nomuha kweli wapi aya kandi ndazi ngani cyanyimora kuza kuntora mwijoro ngo hama ejo hama tuje Nelly kandi so dufanane yego gusa kumuha ntugeza ngumva usimbizi barambwiye ngo uraryoshe ndaryoshe hama ndaguhe oya reka ritangire mu Nyakabiga abayaya Munyakabiga nangwara Nyakabiga nangwara mabreno akuna wewe umwimye neza yafise isuku kandi bya byo mu Nyakabiga nako mu Nyakabiga n'agakartie ka kera umviriza Nyakabiga ni quartier ya kera hajya abanyamuji ba mbere bashike mu Nyakabiga ba mbere bavuye za agenda za bururi bazana n'inka za usanga ziri za gihanga zande bajya abana babo baba bafise banywa amata umva bijya biyaya babinywa amata naho amanuka kubera kukubita cyane isuka intoke ziroroha umubiri ugatepeta kana nyine asenyeye n'uruyoya n'abarume kubera urazi ko umuyaya umwana muhaduke n'agacanga utundi kiba gitagase urabyumva rero ya gutya kujya ya jingo ya iBreeze producer ramon ijingo yivuga itwa gute navyonze one way guta berisima reka umuya Munyakabiga hako noha Nelly nati NELLYNAT yakizimana hako je no muhagiye nkamuha gutya nofuma ngenda mu Nyakabiga ugaha umuyaya Munyakabiga yego none rajya wicisha kangana gutya igamaze kubikora rimwe nabe bivuze kenshi rimwe naone hayi muboyi twagere hayi muboyi umva baba hayi umuyaya naho umuboyi ni umuyaya nabivugiye kwanza nganye kuri casual kwanza iyo story nitubigarukiye ko vraiment nimusubire kungarukana muri ivyo bintu reka basi tuje mu bindi ariko turongeye kandi turagarutse kwa NELLYNAT aravuga ati bijya bintu aza kwigirisha sasa asasira ibitenge fizo ati n'ibigero n'ivyo urofa bijya n'ivyo wasazi simbizi n'umusazi genda umusazi kuko nta muntu yosasira ibitenge Big Fizzo kandi na Big Fizzo aravyivugiye ngo yarakwishuye apakamara akubwira yuko ngo nabijye bitenge bashashe sivugwa ari urukundo oya nene urukundo gwika urukundo rukenewe cyari mu vyunguka cyari muri branding y'igiteramo icambere nani muri branding y'igiteramo icya kabiri twede abaririmbyi bacu bari bahegiye gusuzugurwa mu Rwanda icya gatatu Big Fizzo ni legend icya kane Big Fizzo yayi muri ico giteramo hari umunyarwanda yaraje kandi ngaha mu giteramo uwo munyarwanda yari yakiriwe icya gatanu nategeza kwiyumvira ikintu do special yego cohereza agaciro mu legend wacu cotuma n'abarundi bashavuye batoza kwitaba igiteramo cyarimo abarundi barenga 4 yego sivyo bitwaje ngo abarundi bacu bafashwe nabi mu Rwanda kandi ico giteramo cyarimo Fizzo Rinoji nabande bose bari barenga 4 nibacitabire kubera aho kantu konyene ka ba Double J bagiye gukorera inyama mu Rwanda nayo mpamvu naciye ndamusasira ibitenge uravyo nabikoze kubw'urukundo nkunda igihugu kubw'urukundo nkunda Burundi ko ndazi ico Fizzo ari ndaza agaciro ka Fizzo urabona rero ntuvyitiranye ngo urukundo si urukundo nakunda Fizzo
namba weka jewe sinkunda umuntu umwe nkunda bose naravye ikintu cyo agaciro abarundi muri rusangi mbona yuko Fizo no mukorera ibintu atamufana numwe wiwe arabimukorera none iyo nimba ivyo bintu Fizo yarabivuze ati ntarujya ntirwa urukundo ko aransasiye igitenge wowe iyo commentaire wo warayifata ndabikubwiye rero ati namba Fizo yabivuze uko nta ngorane ega nibikeneye ko je na Fizo dukundana muga birakeneye ko je na Fizo dukunda Burundi yego birakeneye ko mukunda Burundi birakeneye ko dukunda Burundi nibikeneye ko dukundana me Fizo n'umuntu amaze gukorera ibintu byinshi Burundi rero jewe sindaba ngo Fizo ngo ibi nibi genda muha agaciro kubera afise ibintu amaze gukorera Burundi lo fait ko amaze gukorera ibintu byinshi Burundi mu guha agaciro nya Burundi n'umuntu abukoreye no namusasiye ibitenge muga biragaruka kandi ni hahandi ni question y'agaciro amaze gushira ivyo bintu ahabona sigura yuko ivyo bintu wamukoreye nawe biramusha none jewe atabiha agaciro je ndaha agaciro ivyo amaze gukorera Burundi ega se singomba juma agaciro yego oya nibikenewe oya hapana naho yatabiha agaciro kureka ko bicako none ntiyabiciye ko mu nyuma ndabigurisha ababiguze se abafana biwe abafana biwe bose ko babitahuye nibikenewe ko mpa agaciro uravyumva jewe ndawukoreye service wewe si ngombwa wewe nguhe agaciro urabyumva nema genda shaka gukorera ikiza wewe ingwane twamadufise umengo ndawukoreye ikintu bisaba ariko wewe nyene ukinyishura yego ndashaka gukorera ikiza wewe nkazokishurwa na Delisi yego ni kwisimetse rero namba Fizo ataha agaciro ivyo namukoreye yego nukuri kw'Imana je namuharinja urabyumva nta muharinja mama turiko turakamera nga bacha bakubona urumva nta muharinja urabyumva yego ni fresh ikuru nuko message yabaye transmis peut-être na Nelly ntiyari kuronka ivyo avuga ivyo atabibona nara créer content naramuhaye bituma yicara n'ibisuko vyiwe niki akaronka ivyo yishura bamumaje mu itangazamakuru ego na Fizo yaronse ivyo yishura kameme kuko iyo ntamusasira ivyo bitenge namesha ko bari kubura ivyo bamubaza you understand twara create impamvu zituma Fizo yishura narakeye n'impamvu zituma Nelly yishura nawe nico kirakeneye kubera bituma ja muri caption yitangazamakuru ego urabyumva par exemple alo jewe namukreye Fizo ivyo atuma yishura narakeye ivyo Nelly yishura yego hirya yecu Karabasasa ubu yarakreye ivyo abantu bishura bijya byo gucoma nibiki ngo wacomye ngo agiziki urabyumva wacomye wasaze wagiziki urabyumva yego is the same SATB yabivuze ngo kubera ngo dramati ngo yavuze ngo dramati ngo itumubona ngo yazimye yego sivyo urumva nubu kandi Dramatini turamubona aracyazimanganye kubera iki SATB no ari karavuga kubera ya create ikintu bisigwa rero jewe nk'umu communicateur jewe nk'umu influenceur ndashaka kuraba igikenewe ku muririmbyi yego uravyumva kugira avugwe ndamukorera iki nkora iki hajya Karabasasa biragoye ko azimangana kubera urumva kubera wewe ya macrea arazi tuna create dutuma aguma mu itangazamakuru aguma ku ma platform atandukanye hajya nakagohe abyoma jewe ninje ndabivuze ko ivyo SATB yavuze wewe yego ahubwo no yavuze ivyo atazi usanga ari yacome yego mugabo vyo ibiri vyo uravyumva nuko buri muririmbyi yoza ara create ibintu bituma aguma mu itangazamakuru nivyo bisha bituma umufana abagwerukira ku ndirimbo abakubona mu zindi nkuru urabumva rero bajya ba Dramatini abande ntibaboneka mu yandi makuru arasohora indirimbo gusa yego bikagarukira kuri iyo ndirimbo ukazomurindira mu yandi makuru Dramatini ngo arabamuherukira igihe cya Bface igihe ko yanyana na Bface cyo makuru baheruka cyo makuru duheruka ya Dramatini niyo mpamvu bacamubura yego rero Dramatini namba akeneye ko kuya ntazimangane umusani wese azara creative umugendanurwa ko bita umuntu cyangwa karayikide gukora bwa ukaguma uvugwa mu itangazamakuru ukaguma tuvuga ati arahari ari ngaha ego reka turangirize ngaha kubera ko ikirere ntigisezerana imvura iraguye murakoze cyane
Ishimbazwa TV. We want the world. The solution of all dreams.